Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza izi nyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu gihe giheruka mu kigwa cacu twaganiriye ku byo Yesu Kristo yavuze vyerekeye igihe c'iherezo. Turabandanya kuganira ivy'igihe c'iherezo n'ibindi bitwereka ishusho y'umuntu akwiranye n'ubwami bw'Imana. Tubanze turabe ikindi kimenyetso Yesu yaduhaye nk'umugani cerekeye igiti c'umusukoni ngo tucigireko ivyo kugendereza ibihe. Turabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 24 umurongo wa 32 n'uwa 33 haravuga ngo nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo vyose bishitse muzomenye yuko ari hafi ku rugi. Nk'uko vyanditswe mu gitabu c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igihimba ca 24 hamwe n'igitabu ca Hoseya igihimba c'10 umurongo wa 10, igihimba c'9 umurongo wa 10, uwo musukoni ni ikimenyetso c'ihanga rya Isirayeli. Uravye uwo munsi ni vyinshi bimaze guhinduka muri Isirayeli, ariko nubu haracariho ibiti vyinshi vy'imisukoni muri ico gihugu. Ntushobora kwibaza imirima y'imisukoni yibereye mu micungararo ya Yerusalemu n'imizabibu iri hafi y'i Betelehemu. Hariho igihugu kizwi kirangwa n'imisukoni n'imizabibu, kandi Yesu nawe ntareka gukoresha umusukoni nk'ikimenyetso kiranga ico gihugu. Umurongo wa 34 ni muri ico gitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 24 havuga ngo ndababwira ukuri ab'iki gihe ntibazorangira ivyo vyose bitarashika. Yesu yavuze ngo ab'iki gihe. Usomye uwo murongo mu rurimi rw'Ikigiriki aho berekana ko havuga ubwoko, biraboneka ko havuga ihanga rya Isirayeli. Biranashoboka yuko havugwa abo bose bazoba bariho igihe ubwo buhanuzi buzoshika. Mu bisanzwe uruvyaro rumwe baruharurira imyaka 200. Turavye rero aya majambo ahishijwemwo ibanga ry'ukuzigamwa k'ubwoko bw'Abayuda. Hamani yaragerageje guhornya Abayuda ariko byaramunaniye. Farao nawe nyene yarananiwe, eka na Itirere nawe nyene yarananiwe. Mbere no mu bandi bategetsi bo mw'isi nta numwe azoshobora guhornya ab'Imana yahezagiye. Imana yo nyene izobizigamira. Umurongo wa 35 nawo uravuga ngo ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Ijuru n'isi ngo bizorangira, hazoba ijuru rishasha n'isi shasha, nk'uko biri mu vyanditswe vy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gihimba ca 21 umurongo wa 1. Ariko ntazohindura ijambo ryiwe, rizogumana agaciro karyo ibihe vyose. Umurongo wa 36 nawe uravuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha nta ubizi, niyo boba abamarayika bo mw'ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Naho bazomenya yuko igihe cegereje, ntibazoshobora kumenya umunsi canke isaha. Abantu benshi baragerageje kuva na kera kwerekana igihe c'ukugaruka kwa Yesu Kristo, ariko vyabaye imfagusa. Nubu ndazi yuko abana b'abantu no muri kazoza bazobandanya babigerageza, ariko rero nta numwe azomenya umunsi canke isaha vyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu nawe yabahaye akarorero kuri Nowa, nk'uko biri ku murongo wa 37 havuga ngo kandi uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Kristo azoza umunsi abantu batazi
nk'uko vyabaye mu gihe ca Nowa. Turabe ku murongo wa 38 n'uwa 39 uko Yesu abandanya bivuga ati, kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiriye muri bwa bwato. Ntibagira ico bamenya kugezaho umwuzure waziye abantu ubatwara bose. Niko ukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Mu minsi ya Nowa ivyaha vyari vyabaye umurengera, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 6 umurongo wa 5. Yesu avuga yuko ukuza kwiwe kuzoba nka kurya ko mu minsi ya Nowa. Aravuga ati bararya, baranywa, akavuga n'ibindi. Ivyo navyo nta vyaha birimwo, ariko twibuke ngo ico twokora cose tube tugikorera gushimisha Imana. Niko Pawulo yavyandikiye Abikorinto mu ikete ryiwe rya mbere mu gihimba c'10 umurongo wa 31. Ariko mu gihe ca Nowa ukurya n'ukunywa kwabo ntukwari uguhesha Imana icubahiro na gatoya. Babaho nk'uko umengo nta Mana iriho. Umwana umwe yatumiwe n'umubanyi ku munsi mukuru wo kurya no kunywa. Bashitse mu nzu baricara ku meza, kuko hari hageze gufungura. Wa muhungu aca yunamika umutwe buno nyene kugira ngo ashime Imana kubw'ibifungurwa, kuko imuhira iwabo hari mu nzu y'Abakristo bari bamenyereye gusenga bagira bafungure. Yunamuye umutwe asanga nta wundi n'umwe yari yunamye ngo ashime Imana, ahubwo yunamutse asanga amasorori y'indya anyuragirana mu bandi batumire. Abatari bake bari bamaze mbere gutangura kurya. Aca arababaza ati, mbega mwebwe ntimushima Imana imbere yo kurya? Abo bantu bose baciye bahora baramaramara, ntibasubira no gukakaza. Haheze akanya, umupfasoni yabahaye kaze aravuga ati, eka ntiturinda gushima Imana? Ka kana karatangara cane, kariyumvira ico kovuga, hanyuma kavugira ku mutima gati, erega mumeze nk'imbwa zirahi iwacu. Iyo bazihaye indya zica zisimbira ko gusa nta bindi, zigatabagura. Ubu munsi benshi bama barondera gufungura 3 ku munsi, bakarya ibyo kurya ku buntu bw'Imana. Kandi haraho amamiliyoni y'abantu hirya no hino yicwa n'inzara. Ariko ugasanga abo babironka ntibigera bibaza gushima Imana. Nibo biberaho batibaza yuko na Kristo azogaruka. No mu gihe ca Nowa kwari uko, bararongora, barashingira, bakagira iminsi mikuru yo gufungura, bakanezerwa. Yesu ntavuga yuko kurongora ari bibi. Ikibi nuko batagomba kumva ingene Nowa babwira ngo batunganye ingeso zabo, kuko Imana yari maramaje kuzorungika umwuzure wo guhonya isi. Babaho nk'uko womengo Imana ntibaho. Barasuzuguye ivyo Nowa yavuga ko hoshobora kuba umwuzure. Kubera ko ataco binona, niho atanico bamenye, kugezaho umwuzure waziye abantu bose urabatwara. Ku murongo wa 40 n'uwa 41 haravuga ngo, ico gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Ntidutangazwe nuko havuzwe ngo bamwe bazojanwa abandi barekwe, kandi ku musozi wa Elayono atavyiduzwa vy'ishengero vyahavugiwe. Ico twomenya nuko muri iyi mirongo ya 40 na 41 hatavugwa ivyiduzwa vy'ishengero. Hano havugwa abazokugwa mw'isi baja gucigwa imanza, kandi batazoba muri bwa bwami bw'imyaka 1000. Umurongo wa 42 uravuga ngo, nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi umwami wacu azozako. Mwame mugavye ni ku ijambo ry'Imana rivuga, kandi iryo jambo rirahambaye. Kandi uko rivugwa hano
ntiturigereranye n'ukwama twagavye turindiriye ko ishengero rijanwa. Ubu turindiranye ivyizigiro, ariko ico gihe hazoba ukurindirana ubwoba. Ubu turagavye turindiriye yuko aza gutwara ishengero, ariko ico gihe nica bazoba barasigaye. Aho rero bakaba bazoguma bagavye barindiriye ko yongera kugaruka. Urumva ko uwo murongo umuntu ashobora kuwutahura mu buryo bubiri. Iri jambo kwa mugavye rifise insiguro nyinshi. Ushobora kuba witeze yuko uwo wundi ashika, ushobora kuba witeze ko urupfu rushika mu gihe uzi ko ufise ingwara idakira, eka n'ibindi vyinshi. Ukwitega rero kuri kwishi. Urumva icari co ukwitegana ivyizigiro n'umunezero, ukwitegana ikintu ubwoba, ivyo urumva ko bitandukanye. Kuva ku murongo wa 43 kugeza kwa 45 haravuga ngo, ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanze azwi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hano Yesu ababwira mu migani ingene bovyifatamwo barindiriye ukuza kwiwe n'ibizoba niyaza. Turabe kuva ku murongo wa 46 kugeza kwa 51 naho uko avuga ati, hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ivyo afise vyose. Ariko umushumba mubi niyibwira mu mutima wiwe ati, databuja aracatevye, maze agatangura gukubita abashumba bakorana no gusangira n'ababoregwa, shebuja w'uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomucamwo kubiri, amusangiza umugabane wiwe n'indyarya, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Ubu n'umugani ariko werekana ingene ico gihe benshi bazovuga ngo, Yesu aracatevye kuza, reka mbe ndifata uko ngomba. Kristo agarutse azocira urubanza uwo muntu. Ayo majambo atwigishe twibuke yuko ivyo twokora vyose hazogira igihe tugahagarara imbere ya Kristo. Naho yoza ubunyene canke akazoza heze n'iyindi myaka amajana canke ibihumbi, tumenye gusa ko azogaruka natwe tukarenguka imbere yiwe igihe kimwe. Asangwa warakijijwe canke waravyanse, uzohagarara imbere yiwe. Asangwa warakijijwe, uzovuga ivy'ubugingo bwawe kugira ngo urabe ko woronka impera. Asangwa naho waranse kwihana, uzohagarara imbere yiwe uciga urubanza, kandi ruzoba ari urubanza rukomeye. Nico gituma mu kubaho kwacu inshuti yanje twokwama twibuka yuko igihe kimwe tuzohagarara imbere ya Yesu. Iryo niryo jambo ryishimikiro mu vyo Yesu yavugiye ku musozi wa Elayono. Naho ayo majambo abwirwa bazoba bari mu gihe co kwitegura, bitega ko Yesu Kristo agaruka gushinga ubwami mw'isi, na twebwe aratwigisha ikintu gikomeye co kwama tugavye. Aho ku musozi wa Elayono Yesu yahatangiye inyigisho nyinshi cane. Niho yaciriye umugani w'inkumi 10 n'uw'itaranto, akanahavugira ivyo gucira amahanga imanza. Ibi vyose bibandaniriza ku gihimba ca 25 c'iki gitabu c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Muri iki gihimba ca 25 Yesu yongera gushimikira ku nyishu yabahaye igihe bamubaza ikimenyetso c'ukuza kwiwe. Umugani w'inkumi 10 utuma Abisirayeli basuzuma ukwizera kwabo. Umugani nawo w'itaranto utuma abakozi biwe basuzuma ubwizigirwa bwabo. Ivyo gucira imanza amahanga bituma umwe wese asuzuma ngo arabe ko akwije ibisabwa ngo ashobore kwinjira mu bwami bwo mw'ijuru. Iyo migwi yose uko ari 3
n'izo biriho mu gihe cyo kwitega ko Yesu wacu aza. Umugani w'inkumi 10 waje kujinjibura abiyumvira ngo Yesu niyaza azojana bamwe aravye ingene bameze ku mubiri n'ivyiza boba barakoze. Ico twomenya nuko Imana itaraba nkunzi canke ngo irabe icubahiro cyo mw'isi. Mu gihe cyo gutwara ishengero hazojanwa abizera bose. Imana ntizoraba ico twamaze atari ubuntu bwayo bubonekera mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ako gakiza atanga niko kazotwinjiza mu bwami bwa Data. Imana idukiza ku buntu, ikatuzigama ku buntu, kandi izodukura mw'isi ku buntu. Imana itaraba nkunzi canke icubahiro. Imana ntiraba nkunzi canke icubahiro co mw'isi. Umugani w'inkumi 10 wavuzwe ku Bisirayeli yariko arongereza inyishu kuri ca kibazo bari bamubajije. Ariko naho habwirwa Abisirayeli, uwo mugani udufitiye akamaro gakomeye kuko urimwo impanuro zidasanzwe ku bugingo bwacu uyu munsi. Reka twihweze uwo mugani w'inkumi 10 turushirize kuwutahura. Tubanze turabe umurongo wa mbere wo muri iki gihimba ca 25 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Havuga ngo ico gihe ubwami bwo mw'ijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Dusomye muri Bibiliya yahinduwe mu rurimi rw'Abasiriya, dusanga havugwa kwizo nkumi zagiye gusanganira umukwe n'umugeni. No kuvuga yuko zari zatumiwe ku munsi mukuru w'ukurya no kunywa. Kubera ko ubugeni bwari bwamaze kuba, umukwe yazari kumwe n'umugeni bavuye mu birori by'ubukwe batashe imuhira kurya. Turavye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 12 umurongo wa 35 n'uwa 36, ubukwe buza bwabaye, umukwe n'umugeni bari kumwe. Havuga ngo mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Noneho birumvikana niba umukwe atahutse abari kumwe n'uwo bubakanye umugeni. Aho rero muri uwo mugani Kristo Yesu ari we mukwe, biboneka yuko agiraze azananye n'umugeni wiwe, abizera bari mw'isi nabo bamurindiriye. Dutahure neza uwo mugani. N'igihe Kristo aza yaratwaye umugeni wiwe ari ryo shengero, hano kw'isi naho bagasigara mu marushwa y'imyaka ndwi. Mu nyuma y'iyo myaka ndwi niho Yesu agaruka azananye n'ishengero, bazananye kuganza imyaka 1000. Uwo mugani rero utwereka bamurindiriye ico gihe cyo kugaruka kwiwe agarukanye n'ishengero. Ubu ni uburyo bumwe umuntu ashobora gutahura uwo mugani ingene bazovyifatamwo. Turabe umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 4 muri iki gihimba ca 25 haravuga ngo 5 muri bo bari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yavyo bitajananye n'amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Amavuta ni ikimenyetso ca mpwemu yera. Uwo munsi Yesu azogaruka ubugira kabiri, birumvikana yuko hazoba akamo nk'akinzamba nk'igihe c'ukuza kwiwe kwa mbere. Yesu barya abantu yabise indyarya ngo bazoba bafise amatara ariko ata mavuta arimwo. Turabe kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'7 naho uko havuga. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguwo umukwe nimusohoke mu musanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Hano tubona ko babanyabwenge na vya bijuju bose barahunyije barasinzira. Ico bari batandukaniyeko
nuko bamwe bari bafise mpwemu yera ya mavuta, abandi nabo batagira namba, nukuvuga ntibari mu bizera by'ukuri. Mu kurangiza uwo mugani, Yesu yaratugabishije. Turabe umurongo wa 13 avuga ngo, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi canke isaha. Hano Yesu avuga umunsi canke isaha, ntavuga umwaka canke ikinjana. Ico atugomba ko nuko dutegerezwa gufata nka nkama iri jambo ryo kwama tugavye. Ubu naho turabe ivy'umugani w'ababikijwe itaranto. Uwo mugani nawo nyene nuwabarya bazoba bariho muri kijya gihe barindiriye ko Yesu agaruka ku isi. Dusome ku murongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo, bizoba nk'ivy'umuntu agira agende mu mahanga, ahamagara abantu biwe, abasigarana ivyo atunze. Umwe amuha itaranto 5, uwundi 2, uwundi 1, uko umuntu wese ashobora aja mu mahanga. Hano tubona ko uwo muntu yasize atanze ibikorwa akurikije uko umuntu wese azoshobora kubirangura. Ku murongo wa 16 n'uwa 17 avuga ngo, uwo mwanya uwahawe itaranto 5 aragenda arazicuruza, yungukamwo izindi taranto 5, n'uwa 2 abigenza atyo yungukamwo izindi 2. Aya mataranto yaramahera uwo muntu yabasigaranye. Igikuru kuri twebwe nuko ic'Imana yaduhaye cyose dutegerezwa kugikoresha mu nzira nziza. Turabe naho umurongo wa 18. Ariko uwahawe 1 arigira, yimba mu kuzimu, ahisha amahera ya shebuja. Bose bari babwiwe gukoresha amahera ya shebuja bahawe kugira ngo bunguke, ariko umwe muri bo ayaciye ayimbira, ntiyabereye shebuja umwizigirwa na gatoya. Dusome kuva ku murongo wa 19 kugeza kwa 25, naho haravuga ngo, hashize igihe kirekire shebuja w'abo bantu aragaruka, asuzuma ibyo yabasigaranye. Uwari yahawe itaranto 5 araza, azana itaranto zindi 5, ati mugenzi, wari wasigaranye itaranto 5, ehe nungutsemwo izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi, injira mu munezero wa shobuja. Haza uwari yahawe itaranto 2, ati mugenzi, wari wasigaranye itaranto 2, ehe nungutsemwo izindi taranto 2. Shebuja aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, wizigiwe kuri bike, nzoguha kugaba vyinshi, injira mu munezero wa shobuja. Kandi haza n'uwahawe itaranto 1, ati mugenzi, nari nkuzi kuri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utarimye, ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda mpisha itaranto yawe mu kuzimu, ehe ngibi vyawe. Twumve ico shebuja yamwishuye. Dusome ku murongo wa 26 kugeza kwa 30, twumva havuga ngo, shebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubi we, wakinebwewe, waruzi ko nimbura ivyo ntarimye, nkumakuma ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje nagaruka nkaronka yanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwaka itaranto muyiha ufise itaranto 10, kuko ufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yarafise. N'umuntu wanje mubi w'imburakimazi, ni mumute hanze mu mwijima, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Uwo mugani wongera kutwibutsa yuko twese ata n'umwe avuyemwo tuzorengutswa imbere y'Imana, tukabazwa ingene twakoresheje ivy'Imana yatujeje, ivy'Imana yaduhaye. Imana izoraba mugenzi
yuko twabaye abizigirwa nk'uko ibidusaba. Umwana w'Imana wese ategerezwa kwitwararika ibi bikurikira. Raba ico Imana ikugomba ko nshuti yanje, ucubanza umenye itaranto yawe iyo ariyo. Ikigira kabiri, uheze ube umwizigirwa mu kuyikoresha nk'uko Imana ibigomba. Bamwe twahawe ibikorwa womengo ni bito bito, ariko ico Imana igomba nuko twoba bizigirwa muri ivyo nyene. Nta gikorwa gitoya kiriho igihe arico wahawe n'Imana. Nshuti mugenzi, uriko urakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, duhamagarirwa kuba bizigirwa kandi dukwiye kwama tugavye. Ico nico Imana itugomba ko, kuko umunsi umwe tuzohagarara imbere ya Yesu Kristo mu gihe co gucigwa imanza. Reka dusenge kugira ngo Imana idushoboze kuzosangwa turababereye kuzokwinjirana na Kristo mu bwami bwiwe. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, turagushima kuri iri jambo ryawe duhejeje kumva biciye muri iki cigwa. Iyi migani duhejeje kumva, Mana, itwigisha yuko twama tugavye tukaba bizigirwa, tugakoresha neza ingabire twahawe. Ndasengeye umuntu yakurikiranye iki cigwa Mana, ingabire wamuhaye uyimwereke ayitahure kandi umushoboze kuyikoresha. Umurinde kwanjanjwa nk'uko za nkumi zanjanjwe kuko zari bijuju, canke nk'uwo muntu mubi yagiye kwimbira itaranto shebuja yamuhaye. Uhu umuntu Mana gukoresha ingabire yiwe kugira ngo wa munsi azoronka impera itagabanije. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi garuke ngaha, naho ubutaha umwami Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.